bushoboka babivuga uko bashaka bagire gute ndati abara abantu bareba bagwaniye muri stade canke ari mu ikindi kintu kibe cyarakibereye hajya babiriko biratrendinga isi yose abantu babivuga baryohewe bacyoza bagira iki ariko kuri akari gikorwa ciza twakoze ubu hari abahagurutse batugwanya bavuga ko bidasona neza ariko ku ruhande rwanje vuga ati ibyo ntabwo nigenda byumviriza kubera ko ni byinshi natanguye gukora kuva kera abantu batabyemera mugabo tugenda buke bagaca bakabyemera kureko nta kosa tuba turiko turakora nta kintu kiba kirimo na karorero keza kumbure ntihabura naho bo bara abantu 10 byatsitaje mugo ntabara abandi jana biba byanezereye kama kubitanye no kubandanya kugacu twe twabiteganya turateganye ko tuzobandanya mugabo urabona nabiko twabikoze muri Kayanza United kubera ko abantu benshi babyumvise abo twabibwiye bakabyumva nabo mu Kayanza twaje duhitamwo kubikorera mu Kayanza igihe ubu buryo bwo kwaguka turifuza no kubikora igihugu cyose tukabikora muri Primus League imisi yose mugabo urumva bikiri hasi turabanza tukagira rimwe tukamotiva tukaraba ukuntu abantu babyakira turonse iyindi chance kandi twongera tukasubira naho tukaraba ukuntu babyakira ariko ibyo twashaka yuko bizoba biraba imisi yose mugerageje kuraba ino motivation y'umukenyi yigenjeje neza mubona isura byo championnat ya Primus League yobiyi mu busanzwe ntabwo byari bikwiye Patrick kuba aragashimwe gahabwa umukinyi yitwaye neza ku match gusa haba hari abameyere bitere hari abanyegori bitwaye neza hari abadefenseur bitwara neza hari abakoca baba barushije abandi n'abantu benshi bakwiye gushimirwa kubera ko turetse n'icyo cy'amafaranga gusa batanga ijya foto iratembera ku isi yose iratembera ahantu hose kuri hashoboka rero inyuma yo kuvuga ko inyuma yo kuvuga ko agashimwe kahawe umukinyi yitwaye neza ujya abari ku isoko ntushobora gukora ibintu nkabijyanye burya kabiri cye gatatu ngo ahaje hose bavuga ati narabaye umukinyi w'ukwezi narabaye umukinyi w'match narabaye umukinyi w'ukwezi nifise amatrofa ngana gutyo iyo ni CV yiwe kandi nawe biramugirira akamaro ntabwo rero tubifata nk'agashimwe nk'uko benshi bahise batangura kubishira muri sanze yabo ngo senkane mira n'amafaranga yo gushira hanze no ahubwo icyo muguma mvuga n'umundi twara abantu bo gufatwa mu mugongo tukavuga ati reka dushigikire kino gikorwa kigira ingufu kurusha ngaho nya ku buryo na Patrick tuvuga turi umunyamakuru nawe yitanga tabagira ahantu hose abahari nawe ashikirwa Sinoko rero ndetse dusabe reka ndagushimire cyane nibaze neza ko ico gikorwa kizobandanya kibandanya kugira wa mupira w'u Burundi ya football igire ahantu igeze wanashaka na zino foto ziriko zirasikira zigere iburajya nahone babibone gutyo abakinyi bacu baheze baronka isoko no hanze Ego cyane ndagushimiye ariko icyo ntokwibagira n'ubundi nguma nsemerera ibi byatunganijwe na Nikimamara Agency nitwe tugenda tukamotiva abandi ababosi abo tubona bumva izi inspiration z'abajene tukabasigurira uko umugambo umeze hariho n'ibindi byinshi dukora arabona tusanzwe tugira bijya bya videography mu mamanza foto mu bintu bitandukanye ama filme documentaire abantu babashaka kwamamaza kugira ama publicité ibyo turabibakorera rumva tuvuga ati yaba abantu batahura neza ibyo tuko turakora tumenga turi mu isi turiko dukora ibintu bitari bimenyerewe mbese niba bifata nk'ibintu biri seriye canke ibyo bikenewe hari abaja kubikora basanga babikorera akanja gutuma ko nk'umuntu ava nko muri Uganda canke ava aje kumukorera kandi natwe tubishoboye twari tura abantu bo gufatwa mu mugongo mugabo mu gihe batarabyumva canke batarabitahura twe turacyahenda tuzokoresha nyene uburyo buke dufise tuba twifuze ko amaimage yo ku mastade yose aboneka aza aguma asirikira nk'uko mugabo kubera ko uburyo bukiri hasi ntabwo twashobora kubishikako nahageze ubona uyu munsi bibereye Bujumbura ejo ukabona bibereye Igitega ejo ukabona bibereye mu Kayanza tugira gusa equipe umunsi tugeze kumwe aho niho tuca tugarukiriza hama ndagushimiye cyane we nawe ntakutagira kwere mu kwitanga urya ibikorwa ukora natwe turabibona kandi biradushimisha gose kuba unafata naka kanyuka ibyo twakoze ukabiha agaciro kurera umuntu ubahwe Imana nyene nawe yivange mu byawe reka ndagushimire cyane Sylvestre urakoze cyane sawa cha kwanza nataka kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa nguvu za kupumua mpaka sasa. Cha pili nataka kumshukuru pia kocha Marse sababu ni mzazi atumikisha vizuri mazoezi, alituandaa mkichwa vizuri sababu jole sio kwa miguu, jole ni mkichwa. Kocha alituandaa vizuri akatuambia mcheze hivi. Inakuwa ni mache ya 3 au 4 kama si
kila mechi nafunga goli. Siri gani? Hiyo ni mazoezi tu na kujituma. Naingia mtereni najua ndio utafuta kitu fulani. Na wenzangu wananiandaa vizuri na kocha. Hivyo tu. Mashabiki wa Kansas United hivi wategemea nini kwa power play? Mechi ya kufuatana Rukinzo unajua? Ndio. Inshallah. Tusubirie tu matokeo yenye Mungu atakuwa alipanga Dimanche. Yaani kitu cha kwanza nataka kusema tena pia namshukuru Mwenyezi Mungu sababu mimi najua niko mchezaji. Nikiingia uwanjani najua naenda kutafuta vitu viwili. Ushindi na mimi pia nifunge. Ndio, ni hivyo tu. Zawadi ya elfu 50 umepokea hiyo? Namshukuru Mungu pia tena. Namshukuru Mungu pia kabisa. Pia na mimi nashukuru pia kabisa. Asanteni sana.